Icambere na mbere ndanezerewe cyane no kuba muri kino kibanza. Nagomba dukomera amashi abantu bashoboye kumerekeza. Nashaka kubakomera amashi cyane. Ikindi naco nagomba gushimira Meshak n'umukuzi wanje. Yarambwiye kino ciyumviro nari mfise ikindi kintu nkwiye gukora kuri uyu munsi, ariko numva iki ciyumviro kirakomeye cyane. Ikintu candyoheye nuko ngene yambwiye ngo ni competition, hama abo bana baba bafise perfection, dushaka ko bagira perfection mu kuririmba. Ikindi ca kabiri candyoheye nuko ngene yavuze ngo sha tubakurikirana tukabigisha umutima w'ivyo bakora, haleluya. Murumva icyo kintu ngene kiryoshe, haleluya. Imana igihe cose ishaka ishikanwa biri perfect. Biraryoshe kubona abana bafise ingabire ariko zitari hanze, haleluya. Imana ishimwe cyane. Biraryoshe kubona hariho umuntu adafise kumbure amahirwe yo gukorera mu ishengero, ariko uno munsi akaba afise podium nk'iyi, hama bakaca bamuha iyo podium, hama akaca bamukurikirana bakamwigisha umutima wo kuba hano hantu, haleluya. Mwumva bitaryoshe cyane. Reka ndabasabe tumuhaguruke unyemere duhimbaze Imana yacu. Nababwiye ko kuri Jesse ndi muri sinaja muri competition, ariko naje duhimbaze Imana yacu, haleluya, haleluya. Nagomba unyemerere gatoya, bagomba baca bagaruka, ariko unyemerere gatoya duhimbaze Imana yacu, haleluya. Mwami Imana turagushimiye Mwami Yesu Kristo kubw'umugoroba mwiza waduhaye Mwami. Ndagushimiye Mwami Yesu Kristo ko ari umugoroba udasanzwe ku buzima bwacu Mwami Imana. Ndaguhezagiye Yesu Kristo yuko uri Imana nziza, wuzuye ubuntu kandi wuzuye urukundo Mwami. Twifatanije hamwe n'ibyaremwe byose guhimbaza izina ryawe Mwami. Turagomba kugushira hejuru Mwami, ntaba ari twebwe Mwami, ariko izina ryawe rishigwe hejuru kuri uno mugoroba Mwami. Reka utemvye uruzi rwawe, reka utemvye mu mitima yacu umuntu wese ivyiyumviro yinjiranye hano n'ukungene atari yiteze ko Imana ishobora kumukorako, ariko umugenderere muri kano kanya n'izina ryawe Yesu Kristo. Sinibwira ko nakumenye, sinibwira ko nashitse, umutima wanje urondera wewe
Messi, Messi, Manu.